kuza atangura gufotora kati arabishe kuri Snake iri kirarira. Oh my god, ibona ifoto wa iyo yatotse turabe oya bonwe ngashafuta jambo rikomeye. Ariko rero wewe ukenye tusha telefone yawe ivugire mu nama uraba yubona kuko nasoneri y'umukene ntiyoberanye. Gahugu kanje keza nakunze kama kumutima urabe ingene uzobona bose bakurarira rimwe. Ariko nta soni gaye nta soni aho niho upfa ngaho. Wasirekini ni babandi usanga bagendera aha baguma. Sirekini ryari yapfishije umuntu wabo, umuntu amaze gupfa iwabo je ngenda kumuraba ngiye kuraba Sirekini muganga gumita hamwe ngiye kumuraba iwabo Sirekini nsanga uwo hapfuye nyina wiwe. Rero iba mu kudusigurira ukuntu nyina we yapfuye ikiraza kwa tonto wene twari turi kumwe. Tonto oh my god, mama yitabye mama yafashwe saa 2 z'igitondo. Tonto uyu mushatsi wanje ubona gute? Uri all right? Yes, reka mananyira kubwira Tonto nukuri kw'Imana ndakurahiye byamufashe mu gitondo tware dupanze kujya pizza muri gera biranka umutima uramuduga. Hore mu photographe acaza ngaha photographe baje kuza atangura gufotora kati arabishe kuri Snake iri kirarira. Oh my god, ibona ifoto wa iyo yatotse turabe oya bonwe ngashafuta. Tonto rindira gato turavugana ndakubwira ukuntu mama yapfuye byari bibabaje gufotora. Oh my god, yapfuye mu gitondo. Muranyumvira Snake ziba ziteza ariko je n'ubuganga bwanje bwose iyi ndo wanasemaga kwenye Kiswahili muganga meganga ndo hii hapa muganga kaganga anagangika humu na inaenda mu Kirundi rero uravye umuntu nka jewe urabona ko ubuzima bwanse, urabona ko n'umubiri amagara yiwanje akeneye ibintu nk'ibi kugira mveyo. Je ndibuka narigeze kuba nkikiri ku ishuri nkikiga haraje umushikiranganje ajejwe ibijanye n'ishuri aza kuraba ku ishuri wacu. Je nari nonze mu nshere aha ndavyibushe nari nonze ku buryo wumbonye uvuga ati vraiment habuze iminsi 3 fe. Umushikiranganje akiri hajya baramuha ijambo uzawumva atanguye gushimira ishure ryacu ngo ndashimira ishure cyane mwaritanze mu gukora ku buryo umwigisha wa biology yashoboye kuzana igikankara mu banyeshuri kugira baze baracigirako. Uzumva ngico gikankara kiri mu bandi banyeshuri mukinzanire. Umwigisha cyaraduka ati monsieur nukuri sigikankara n'umunyeshuri mu bandi cyandagenda singiye sishitse. Uzumva ngo yo sorry na kwitiranije n'igikankara ariko urafitiye akamaro ishuri. Urafitiye akamaro ishuri ikintu cyambere two gusaba uzoza uratemberana n'umwigisha wa biology ahantu hose azobafise ikuru kugira ngo bakwigireko. Wana kajya ga systeme ko kujya ku ishuri kaje kubera jewe ntibahora bajya ijya appareil respiratoire nimba respiratoire na digestive zijya bafatiye kuri jewe bakwiye ko umubiri gusa ibindi byose ni jewe. Hari ikindi kintu burya abantu twonze twe dufise ikibazo kandi gikomeye. Je ndibuka narigeze kuba magaza ahantu mbona umukobwa mwiza mu nshere mujya hajya mwiza vraiment umukobwa guma ndaba kisoka indani umukobwa arandaba nkumva ndoroshe ndavuga tujya umukobwa yankunze nanje ndiyemera ndabyimba ngo umudemu yankunze kumbe umudemu yanyumviye ikigongwe aravye mu maso isura amenyo yaraheze avuga ati disiwe yo kagahungu nukuri karahohotewe. Jenya namuraba nkabona umengo n'urukunda nkunda
nkafashwa ca ndahindura ingendo ndavyimba kubera nabonye idemu ntangura gucumba aho rero cashangura gushiramo twa dusysteme tw'abaraperi umukobwa kimbona nza numva ateye induru mama wa muhungu nari nzi ngafise ikibazo cyo mu maso gusa kuba yarononekaye no kumugarara mugaye ndavuga ati jewaho ndavuyemo si ibyo gusa byari nasimbiye mu bitaro kwa Rujante mvuga ati reka je ngende gukuza yuwiwacu uwiwacu yashoboye kugira iki gusara mugabo yakize ariko nkuko mugenzi wanje yabivuze tugiye gukuza yuwasaze baramubaza ibibazo byo kurangiza kugira barabe yuko akomeye baramubaza ikibazo ndakurahiye ikibazo bamubajije cyaramunaniye baca bongera bakibaza jewe naje kirananira baca badushirayo twese badusubizayo nuko kugiti iki murakoze cyane iyo umuntu ashobora kuvuga ijambo rikomeye ariko rero we ukenye tusha telefone yawe ivugire mu nama uraba yubona kuko na soneri y'umukene ntiyoberanye gahugu kanje keza nakunze kama kumutima uraba ingene uzobona bose bakurabira rimwe ariko nta soni gaye nta soni aho ni wopfa ngaho rondera amahera wa muhungu we abakobwa ba ruguru nibo bantu basohotse iyo basohotse bakaja kubaka ugwabo basohoka neza barabaririmbira hari akaririmbo bakunda kuririmba basohoye umukobwa wese agiye kubaka ugwiwe mugira mundazi mwese murakazi ko muramaze kuja ku rubanza aragiye wa mwana we wacu aragiye erega nahagiye agiye tumukunda aragiye baca batangura rero kubumvuga ivyo yari niwe yahora asenya agateka aragiye niwe yahora avoma akagabura aragiye uwo n'umukobwa wahe wa ruguru ivyo bintu rero byaratumugaje ku buryo n'umukobwa wo mu Kinindo usanga turi kutumuririmbira ivyo nyine ugasanga n'umwana yakuze iwabo bafise umukozi kwishura agenda n'imodoka ibintu byose bikora umukozi wewe ikintu akora ashika yata televiziyo atanga ugasanga atwaye abana kwishura n'imodoka ivyo nivyo akora ariko ugasanga bari kubamuririmbira ngo niwe yahora ateka akavoma iyo bamusohoye kuri mariage ajya n'amakosa naciye n'imagina rero nkamwe barinze bavugisha ukuri aragiye wa mwana we wacu aragiye erega nahagiye agiye tumukunda aragiye niwe yahora yata televiziyo aragiye niwe yatwara imodoka y'abana kw'ishure aragiye ariko rero barabesha barafukafuka ibintu ariko abapapa ndabakunda cyane mumera amasha abapapa nibo bantu ba mbere bashobora kuguhenda uri umwana ugasanga agutwaye mu kabare agenda araguhanura mwana wanje uze wifate uku kamwumviriza no mupapa wawe mugiye mu kabare ahagenda araguhanura nawe umwumviriza mugabo rero agera gutaha muvuye mu kabare nawe ukagenda uramuhanura kandi wowe ntakumviriza muragenda mukanywa mu kabare mukanywa mukaryoherwa papa wagacupa akamushika rero atanguye kugira ibintu nyene by'amanyanga nawe ucimushira aha ku rutugu papa dutahe ntago wewe uramuhanuye papa dutahe rero ahubwo mugira ibyo bintu mu kabari dutahe wewe kare wamwumvirije uramwumviriza wowe nakubyaye cyangwa niyo wamubyaye umva abapapa twese twabumvirije mugabo bone nabo mu kubatahana ntibagirane ntibatwumviriza murakoze cyane yari Kadogoro Comedy. Merci beaucoup Kadogoro comédien. Applaudissez chez lui, c'est bon. Voilà, la fréquence monte, c'est comme ça. Kumganya twari dufise, c'est même 20h30 minutes. Nous twari dufise, qu'on va aussi demander le boss, même les fans. Il reste aussi environ au mieux 4 comédiens. Est-ce qu'on demande, on continue avec les comédiens qui restent ou bien? Tu as choisi de faire des comédiens wasigaye. Tu vas faire Aïe, merci beaucoup. Le boss a vous ayuko umwanya ruyu ugezenga